acutenyebere imbere Yesu azogushoboza umutima wawe awiganzire wose isi yubahe Yesu yadutsindiye urupfu bona abadayimoni ubu niwe dufise irahera iminsi irahera nituve hasi twese tureke gukerekwa. Mugorora amaboko turamukanye mwese. Mahoro neza mahoro. N'amahoro. Turanezerewe kuba turi hano kandi ndabona namwe muranezerewe. Mbega nivyo? Muranezerewe. Ariko turabarusha. Turanezerewe kubona ishengero ry'umwami rishagaje nkuko tubabona. Kandi tukenguruka nyene badutumiye kugira ngo tubane namwe muri iminsi mikuru nkiyi. Ishengero ry'Imana rikorana kugira ngo ryumva amajambo nkuko duhanje kuvyumva. Turafise Imana kandi ishobora byose. Mwami nadufashe. Dukoranira hamwe kugira ngo tuje turibukanya. Kuko duhanje kwibukanya ibitari bikeya no kukanyuma Imana iriyerekana. Ivyo abantu bafundika irabifundurura. Kuko yabivuze ni kwigenda iseruka. Imana nidufashe umwami abahezagira. Abikiremba barabatasha. Abikiremba barabatasha. Twarabasezeye hama rero bavuga ngo umugano mukimwakira intasho zabo. Imana ishimwe. Hama rero turamaze kumva amajambo y'Imana. Umwami naduhangaze. Yesu arababaza bari yabigishwa biwe ngo abantu banyita ngo ndinde. Baravuga mweho munyitande. Ari mu bwa Filipo naragendeye kiriya gihugu baradushikanya aho hantu yarahagaze hari manga. Hanyuma rero ataho niho yavugiye amajambo akoranye n'abigishwa. Uwundi muririmbyi yaririmbye ngo wikayisariya haje abantu benshi baza hama Yesu arababaza munyitande. Kuyerezo rero niho yavugiye ry'amajambo. Aho hantu hari ikigirwamana bari baracubakiye n'ingoro hasi. Niho rero amaze kubabaza ati nzokubaka kuri urwo rutari ishengero ryanje. Hari harahumanye. Hama hariho ibimazi batanga bagaha ico kigirwamana cabo citwa pane. Bafata inkumi cyangwa umukenyezi bakamujugunya. Hasi hari amazi akaca yinjira mu musozi bakamanuka epfo kuraba ko amaraso y'uwo muntu batayeyo aseruka. Aserutse ari amazi atarimo amaraso bati namba pane ca kimazi nticemewe ntiyacemeye. Fata uwundi mukobwa bakongera bakajugunya. Mwumva hatari harahumanye. Ngo bavuga ngo dubikora uko kugira ngo ab'inshungu ku bandi bakenyezi baronke abantu imvyaro. Hari harahumanye. Yesu ahavugira ayo majambo. Mwami rero nadufashe turumvise amajambo akurikira meza. None rero tuje imbere duhave dusozera n'akazuba kariko karafata. Imana nibahezagire. Ico dusabwa tumutunganire.
hama rero nk'uko yakoreye bariya Moridekayi agatabagwa, abayuda bagatabagwa, nuno munsi ari ku ngoma arashobora. Nuno munsi ikiba gisigaye nuko twoja turitunganya. Umwami nabahezagire. Dusome turabire hamwe amajambo Paulo yandikiye abikorinto mu cete ca mbere. Icete ca mbere Paulo yandikiye abikorinto n'amajambo numva twokwibukanya kugira ngo dukore nk'uko Paulo yariko arabwira bibutsa bano. Natwe nitwakora uko tuzogenda tubona ibitari bike umwami adukorera. Imana nidufashe. Abikorinto ba mbere igice ca mbere dusome guhera ku murongo wa mbere. Aravuga ngo jewe Paulo nahamagariwe kuba intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yagomvye, na Sositeni mwene data turabandikiye mwebwe abo mu ishengero ry'Imana ry'i Korinto. Bameze gute? Bejejwe muri Kristo Yesu. Bahamagariwe iki? Bahamagariwe kubabera hamwe na bose bambariza ahantu hose izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, niwe mwami wabo n'uwacu. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe biva ku Mana Data wa twese no ku mwami Yesu Kristo. Ndashima Imana yanje na ntaryo kubwanyu kubwo buntu bw'Imana mwaherewe muri Kristo Yesu, uko muri byose mwatungiye muri we, mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose, kuko gushingira intahe Kristo kwakomejwe muri mwebwe, bituma mutagira ingabire n'imwe muhaza, mwiteze guhishurwa ku mwami wacu Yesu Kristo. Niwe azobakomeza gushitsa ryari ku iherezo, kugira ngo ntimuze mugawe kuri wa munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Imana niyo kwizegwa, yabahamagariye kugiranira ubumwe nande n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Imana idufashe. Mbandanye n'Abikorinto ba kabiri igice ca 11. Abikorinto ba kabiri igice ca 11. Duhere harya ku murongo wa mbere. Ni Paulo yariko yandikiye kandi abo bikorinto abo yari yavyaje ubutumwa. Aravuga ati compa mukanyihanganira ku bupfu buciyemwo, kandi nubwo muranyihanganira mbafuhira ifuhe yo kubw'Imana, kuko nabahaye umugabo umwe niwe Kristo, ngo ndamubashingire mumeze nk'inkumi itunganye. Umurongo rero wa gatatu. Ariko ndiyubara yuko nk'uko ya nzoka yahendesheje Eva kwiyorobeka kwayo, kumbura ivyiyumviro vyanyu vyokoshwa mugaca mureka kugororoka n'ukwera mu vya Kristo. Kuko iyo hagize uzi wanyu akababarira Yesu wundi tutababariye, canke iyo mwakiriye iyindi mpemu mutakiriye, kandi ubu canke ubundi butumwa mutemeye, we muramwihanganira neza, kuko nibwira yuko izo ntumwa zihambaye cyane naco zindusha na gatoya. Naho ndumutungo mu majambo sindumutungo mu bwenge, kuko kandi ivyo twarabiberetse muri byose no mu maso ya bose. Imana nidufashe. Ni mirongo nifuje ko twokwibukanya twongera ku majambo duhanje kumva. Imana nidufashe. Ni Paulo yandikiye aba Bakorinto nabo yavyaje ubutumwa. Paulo igihe yabashikamwe mu gisagara cy'i Korinto
ntibyari byoroshe muri icyo gihe. Ariko ubwa mbere na mbere yatanguye kubonana n'abo bayuda twari ko turumva, baramuhaririza, bararogota, baragerageza kumwigizayo, kumwanga. Nawe aca ababwira ati rero nta kundi, reka mpindukirire abanyamahanga. Ajaja muri abo Bakorinto rero. Kandi umwami Yesu ngo aramugendera muri iryo joro ati ntutinye, ariko uvuge, ureke gucereza, kuko muri iki gisagara ndahafise abantu benshi. Umwami rero yari yamurongoreye aho hantu, abona yuko haboneka ishengero rihavuka. Imana natwe nidufashe, umwami aduhangase. Hariya rero abandikiye arababwira ati mwahamagariwe kwezwa, ishengero ryaje ririho. Ariko akamenya yuko nubwo biruko, ngo kera nta bantu twarimo, ariko ubu turi abantu b'Imana. Kera ngo twara ba Satani, turamuheba. Naho tumuheba ntaduheba, turengarenguka. Mugabo rero tubananire twifatanya akaramata n'umwami wacu, tugenda n'insinzi umunsi ku munsi. Imana nidufashe, umwami aduhangatse. Yemwe Bakorinto mwejejwe, amara umwaka n'inusu abigisha. Ntiyashoboka aronka ngene asubira muri bo, ariko harageze igihe afata imyanya yo kuja arandikira abo yavyaje ubutumwa. Nkuko mbere n'uno munsi tugenda bitufasha iyo turiko turasoma amajambo yagiye yandika, kugira ngo ishengero ry'umwami libonese ritere rikura mu buryo bwo kugwirirana, ariko no mu gukura mu buryo bw'impwemu. Umwami nadufashe, Imana iduhangase. Ariko nubwo biruko, yarazi ko umwasi nawe ari ku kivi, agerageza gucuvya bamwe, nkuko ngaha tubibonye. Ndiyubara naho mwamara amaje, Satani yohava bahubisha, nkuko yanzoka yahendagije Eva akava muri ya migisha. Atangura kumubaza ngo mbega burya Imana yaraba nta kintu na kimwe mwemerewe ibintu kugira ngo uwimvire utangure gukekeranya. Ariko rero na Yesu nawe ari ku kivi, yamagomba kwibutsa abantu biwe. Nico gituma dukoranira hamwe kugira ngo twibukanye, hamo uwatiriganye yongere asaba imbabazi, agirirwe imbabazi. Umwami nadufashe, Imana iduhangase. Twabonye ngene no kukanyuma umwami ashobora gutabara. Aba Bayuda nuno munsi ntiboroshe, ofu umutumwa kubwira ubutumwa abandi, ariko aba Bayuda baragoye. Nabonye baradutumiye hari muri Swede, baratubwira ngo turemererwa gutemberera isinagogi y'Abayuda kuko hari abariyo. Baratubwira bati mugabo rero muzoza mwambaye inkofero, mutazizanye tuzobambikiza iwacu imigenzo yabo. Wari tuzifise turazitwara, tugenda twambaye inkofero. Dushitseyo aradusigurira, aratubwira ivyo isinagogi n'ingene bemera, Bibiliya barayemera. Atariko rero igice kigira kabiri, isezerano rica ndituryemera kuko ritubwira Yesu. Wari bane ndandaduka nti none mwebwe iyo muriko murasoma Yesaya 5:3 mubona ndi? Ni kuko twebwe abakristo tubona Yesu yaragiye kuzobambwa, yacumitiwe ibicumuro vyacu, igihano kituronkesha amahoro cabaye, nukuri n'intimba zacu yishizeko. None mwebwe Abayuda iyo muriko murasoma Yesaya 5:3 ko muvuga ngo isezerano rya kera, uko naryo nyene riravuga Yesu cyane, ko muri twebwe tubona Yesu yaragiye kuzohava bambwa, yaragiye kuzoducungura. Mubona nde? Muvuga nde? Arandaba ngo camusohoka mumvireho. Ndamaramara turasohoka, ndababwira nti ndabakwegeye nta kundi. Yaciye ahagarika nta bindi yasuye kutubwira, kuko uwo mugabo baramutinya naho batamwemera. Murabona ngo aho mugomba kudushira ko amaraso ye wa muntu, ntibagomba kumuvuga kuko iyo zina rirahambaye. Imana nidufashe, umwami aduhangaze. Ndongera turi hariya iwabo nyene Yerusalemu, umuswedakazi yari yarambwira ati numvise kuri ngaha, nagomba tugendere mu muryango wanje.
turavugana barambwira bati nyamara ntaze ndangira ihoteli murimwo ndabatware uze kundamutsa ndakuzana. Bati inkoho zamye ziravuga, Yerusalemu ziravuga inkoho, si ya yindi tuziga kuzojamo. Arambwira ati nta ngorane, inkoho ivuze nta ngorane, ini inkoho ivuze nimbwa icihora. Ariko bo baramaze baratimba barabimenyera. Turagenda rero aradutwara turaganira na nyamugabo wiwe Muyuda nyezina, hamara tubwira ati narabaye no muri Afrika, naragendeye i Kongo, ati narahabaye. Turanezerwa aratuzimana, nireka dutahe rero. Mugabo rero tubasigarane igisabisho ngo ntusengera ngaha. Ndi kubera iki? Nguko je sindi umukristo, ni nkurikira idini yacu y'Abayuda. Ndiyemera ko musengana kuko nta usenga adashiramo Yesu, nawo niwo banga. Utanga uti Mana yo mu ijuru, urangiza ngo mu izina rya Yesu, cyangwa ugatanga uti Mwami Yesu. Iryo rero ntibagomba ko rivugirwe iruhande yabo. Muze tubarondere barazimikirijwe no gusenga Imana. Mpwemu yera manutse ni washobora kubibumvisha n'ahandi kugira ngo wumvishe Umuyuda kiragoye cyane. Imana nidufashe. Naciye mara turasohoka, uwo mugore aradusubiza aho twari twavuye. Ariko tugeze mu nzira ndamaze, none ko yavuze ngo sinsenge, ukaba we avuga ngo wewe uri umukristo, usenga ute? Ngo aho n'ahandi, ngo ndimenya uko ntagomba kuvuga iryo zina. Barazi ko iyo twahawe abantu bashobora gukirizwamwo. Hama rero umwami ariko adufashe, abamwakiriye ariko yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Naho bikomera turafise ivyizigiro kuko araturaba, tumuhaye ikibanza, ivyaramananiza birashoboka. Mugabo rero Paulo ariyubara kuri iryo shengero yavyaje ubutumwa. Aravuga ati Satani yohava yiyorobeka, ivya kera bikongera bikatwinjirana. Bega ntivyama tugwana navyo. Ivya kera haraho umwasi agomba kongera kubivyura ngo abari byo tugenderamo, ariko biragahera. Umwami adufashe twaba tugenda nk'uko isi igenda. Kare mu gatondo niho numva twiza amajambo Paulo abwiwe wa muherezi mukuru, abavuga ngo nibamukubite ku munwa. Amubwiye amajambo akomeye, bacamubwira bati wewe uratuka umuherezi mukuru. Umuherezi mukuru ati ntavyo narinzi ko ari umuherezi mukuru. Umva yaramenyekana, ibikorwa dukora biradushingira intahabo turi. Ariko we rero atangazwa n'ingene ararisi abamukubita kandi atari ko aratsindwa. Imana natwe nidufashe turaba Kristo nibigaragare hagati mu babanyi canke mu bo tugendamo, kandi uko turi kurigisha kurusha nuko tuba turiko turababwira. Imana nidufashe, umwami aduhangaze. Hariya rero mu ntango arababwira ati emwe bakorinto, mwahamagariwe kwezwa kandi noneho niko muja muri ngo baja bejejwe. Mugabo rero Paulo yagomba gukora nk'uko Yesu yagira. Niyashika yagiriza umuntu ngo wa munyavyaha. Muribuka wa Musamariyakazi, niyaciye atangurira kumwereka ko ari umusambanyikazi, ariko arondera kugira ngo begerane, ariko ntagarukire kukusasa karimi gusa, ariko kwihereza akacamubwiriza ukuri kose. Na Paulo rero niko yagira muri abo kugira ngo abahubure buke buke. Yaca atangura kubereka kwico abibutsa ico bahamagariwe, kuko natwe tuvyibutswa twahamagariwe kwezwa, kuko tutejejwe ntawe uzobuna umwami. Imana nidufashe, umwami aduhangaze. Urya Musamariya Yesu kwihereza ati womba kuraya amazi, unsabuta amazi, ndumusamariyakazi nawe uri Umuyuda. Baranenana. Yesu agaca abananya muyagira. Iyo waruzuye yakwatse waca umwaka ku mazi y'ubugingo, ngo yakura he? Uravyica yavomesha. Aca abandanya baganira nawe nkuko natwe tugera ikirenge muciwe mu kwiyegereza abanyavyaha canke abandi bataratahura. Nurenguka ubagiriza,
ariko buke buke baruha bagatahura. Imana nidufashe umwami aduhangaza. Pawulo aho yababwira ko bamaze kwezwa, uranguruye muri ico cete urabona henshi ibyo yagiye abagiriza, ababwira ati amatwa nsumira hagati muri mwebwe hameze uku nuku nuku. Hagati muri mwebwe ikintu yatanguriye ati mbere harimo amacakubiri hagati muri mwebwe. Bamwe bavuga ngo turaba Pawulo, aba Apolo, aba Kefa, aba Kristo, imigwi ine. Mbega iyo migwi iroroshe, ariko duhamagara kuba bande? Aba Kristo. Gutyo rero Pawulo yagenda bereka yuko rimwe na rimwe ibyo baba ariko barakora bitashimisha Imana, ariko bakwiye guhindura bakagenda nk'uko bahamagawe ngo barondere uko kubananya bezwa. Kibi bageze bakibonye bagisindisha iciza. Muri ubwo buryo rero natwe niko duhamagarwa kugira ngo tubabera nk'uko na waruwera. Hama ibyagoyigoyi tubisiga inyuma, ducike inyego umwami yiharije. Tuzogira kaneza mbere tuzanya bahavye. Naho tutovuga mwabonye njya fanfare ntiyabuza baciye baza. Ibyo turiko turakora bigatuma batari bake bagira ati hariya biracika, hari ikintu. Dusenga Imana aho dukoraniye bigaragare, hama n'uwo batavyiyumvamwo afatwe nuko umwami ariko arakorera ngaho. Kuko niko yavuze ngo aho muzokoranira, bwira Mose ngo nzohabasanga ndabahezagire. Aho Imana iri kwirakorera bikwiye kugaragara yuko iri kwirahakorera koko. Hama uhinjiye atahazi akava hatahuye ati harya hariho Imana. Imana nidufashe. Umuntu umwe niwe yari afise ikibazo, hama aheraniwe n'umuntu agenda kumwishuza. Agiye kumwishuza asanga ntari muhira, ari mu miga nk'uko mu gikorane. Hama arimba ati amahera sinda yasiga ntegeza kuyatwara. Yegera mu rusengero hano nyene bavugira ubutumwa, akagira amakenga ngo sinkeneye kumva ubutumwa, ngo ababwumva bazobazwa vyinshi. Yaciye azibira amatwi. Imana nayo iramubonaka, iramurongora ashika aho hantu, naho atagomba kumva ubutumwa akeneye wa muntu ngo amuhe amahera yiwe. Arazibira amatwi, Imana icituma intumwa. Mbega irabifise n'udukoko iradukoresha. Haca haza insazi zimwe nini nini murazibona, ija mu ruhanga, arazunza umutwe, nawe ntagomba gukura y'amaboko mu matwi, iranka nayo ni intumwa. Ibandanya imanuka, arazunza umutwe, biranka. Iremanuka igera ku zuru, arazunza igiye ku munwa ati karabaye ati he. Acabwirwa ngo muntu uri ngaha, Yesu aragukunda. Yesu aragukunda. Iryo ryonyene rimwibagiza gusubiza intoki mu matwi. Aca yumva uwo muntu ngo hari umuntu ankunda, Yesu arankunda. Kwiherezo yavuyeho bibonanye nawe. Imana nidufashe umwami aduhangaze. Aho dukoraniye bikwiye kumvikana ko hakoraniye abantu bera. Hama ahantu nkaho Imana nditureka ngo tube twenyene nguko twumvise. Hariho nabandi muribuka Dawidi ariko arahigwa na Samweli. Ariko arahigwa na Sauli. Yaciye ahungira kwa Samweli, baje Nayoti, batangura kwisengera, baruzuzwa n'ibindi, ako karere karahinduka ukundi. Sauli yumva ngo ari Nayoti, arungika ingabo ngo zigende kumufata. Basanga ndigwitaha. Kwiherezo bahera ko baravugishwa nabo. Sauli ati siko bibahereka nigire, murosoma ayo yabonye wewe. Yatanguye gufatwa kiri hirya, mbere ngo arazita, avugishwa ngo ari uko yavutse. Baroha barabaza ati mbega Sauli asigaye aruvugishwa nawe. Yaje ahantu hadasanzwe, ntibakwiye kugenda uko nyene. Winjiye atarabohoka, atarabona Imana neza, biba bikwiye ko yogenda yibonye. Imana nidufashe umwami aduhangaze. Ariko uko turi duhinduke rwose abantu b'Imana bashitse, kandi twifatikanije nawe akaramata, twiyubare. Ico yanka ucange, ico yanka ugifashe ntabinezerererwa, ubu uri kuramusohora.
hagusohora uwo ntitwosohora ibyo bintu twoba dukunda bindi. Imana nidufashe umwama duhangaze. Pawulo rero aca bakuramwo ivyo arabereka ati amatwa nsubira muri mwebwe hariho ibiriko ibice muri mwebwe. Kuba mwe bavuga ngo na ba Pawulo ba Kefa ba Yesu imigwine. Rero natwe umwama dufashe twaraba Satani ariko ngo twaramuhevye. Mbega siko turirimba mbega turabande turaba Yesu twaraba Satani turamuheba. Mbega turabande turaba Yesu twaraba Satani turamuheba. Naho tumuheba we ntaduheba, turengarenguka ariko tumumenye ingene agwana, tugenda n'insinzi umunsi ku munsi. Niba ko umuntu umwe niwe yambaza ati jewe yari umwigeme arambwira tereka pastor ati nacagwe Imana ishimwe ati mugabo erega abavyeyi ntibazonkundira ndi kubereka iga mwana hatereka ntidusangiye ubwoko. Ngwego ngo nditubusangi ndi mbega wewe uri ubwoko ki? Arunamo ngo n'ubwoko mu bwoko bw'Imana. Imana ishimwe. Ntubona bagucaguye ngo nawe nyene ngo ari mu bwoko bw'Imana. None ubwo mudasangiye n'ubuhe? Wanikiwe kuba abasoda biwe kandi kera twarabiwe, ubu turaba Kristo. Bega turabinezererwa twibereye muri abo nyene. Imana nidufashe umwama duhangaze. Nibuka turabanyeshuri haba imigwi ibiri, aba batinya ba A, aba batinya ba A. Twebwe twibera ukwacu mu masengesho nk'ijambo ry'Imana nk'uko nyene. Hama ba A bakavuga ngo bariya barara batwishe, aba barara batwishe. Tubona bagize ubwoba intambara yari igiye kuba, abari hariya bakayomboka ati nabonye aho nohungira ni mu bantu b'Imana. Bagashika bafukama bakihana. Muri ubwo buryo rero nibiki ko bariko baraza ku bwinshi. Dusohotse rero baterega hariho ubwoba yuko ubwoko bumwe ngo butera ubundi. Dusohotse dusanga bamaze kwegerana. Turibaza ivyabaye bati urumva bahavuye babwirwa ngo reka kuja muri ivyo vyagoyigoyi. Tanzania riteye Burundi. Tanzania itera Burundi nyamoko ntaca yegerana ngo bitegure kugwanya uwo mwasi. Twasanze bari hamwe bati urumva ngo uyiri joro turara dutewe. Mugabo nkumva mu mutima ko atakuri buri birimwo, mugabo ko bakaraja muntu ko biri kose ibyo babananya bavuga mwo vyari bihuha. Isaha 10 z'ijoro mu mutwenzi turatumva bakoma induru ngo fata ibigwanishwa. Turasohoka twese dusanga imodoka hakurya zitonze umurongo ndwi zakije amatara mu ijoro. Tuti karabaye Tanzania duteye nta vyigeze biba. Ariko ivyo byaratumye imitima yegerana. Cari gindi gihuha kivuga ko Tanzania itera Burundi. Kumbe harabaso imodoka z'igisoda zije gutora abasoda bahwanje mu gisirikare i Bururi. Hama rero zishitse hejuru yaho nyene wamenga bavuga zica zirahagarara, bigaragara ko menga baraje. Wagiye ku kibuga twese turaba tuti turabe umushwarara w'imodoka ugatera umanuka ngira bose baja mu ijamba. Ariko kwiherezo zisha zirangurura Bururi tutereka abagabo bahure n'abandi bagabo. Ariko ntivyari ukuri, bari bagiye gutora abandi basoda. Ivyo zaranyigishije. Abiteze ko Tanzania batera baca baja hamwe. Abiteze Yesu we bobo. Abiteze ko Yesu agiraze ibyagoyigoyi tubivamwo duharura ko duhinduka abumwe. Mbega turabande turaba Yesu.
twanikiwe kuba kandi abasoda biwe. Hama rero muri ubwo buryo byaranyigishije, bukeye biramenyekana, ariko ngaho dutahura yuko ibyabatandukanya biteze ibirengeye bino baciye bahindura baregerana. Imana nidufashe. Haraboneka rimwe na rimwe bigorana. Pawulo ati hari ivyo n'ibindi byabinjiranye witeze uwazoza kutujana, hari ivyo yatwangiye tudakwiye kugenderamo. Pawulo yabasanze mu mbere ati mbere muri mwebwe n'ubusambanyi burimwo. Laba Abikorinto ba mbere 5 igice ca 5 yariko arababwira ati hariho byinshi byamaze kubinjirana. Mu gice ca 5 aravuga umurongo wa mbere, inkuru yamamaye hose yuko muri mwebwe hari ubusambanyi, kandi ubwo busambanyi butoba no mu banyamahanga. Umuntu gucikiza mukase ngo amwabire, namwe mukikakisha ntimubabare nk'uko mwari mukwiye, kugira ngo uwakoze icyo cyaha akugwe muri mwebwe. Umurongo wa 9, nabandikiye muri cya cete ko mutivanga n'abasambanyi. Ariko sinavuga abasambanyi bo mu b'iyi si, canke abifuza, canke abanyazi, canke abasenga ibigirwamana, kuko iyo biba bityo mwari mukwiye kuva mu isi. Ariko burya nabandikiye ko mutivanga n'uwitwa nde mwene data nambariye iki, umusambanyi, canke uwifuza, canke usenga ibigirwamana, canke utukana, canke uboregwa, canke umunyazi umeze atyo, no gusangira ntimugasangire nawe. Imana nidufashe. Pawulo ababwira ko muri bo hari ibindi amatwa musumira byamaze kubinjiramo. Ariko arababwira ati mu bisanzwe sinababwira ngo mwiyubara abanyabyaha, nibo twatumweko na Yesu. Ariko arababwira ati mbatumye mu bantu, ndabatumye muri nk'intama mu mabingira, mwiyubara abantu. Rero umuntu agenda n'amakenga kugira ngo koko dukore neza nkuko Kristo yakoze. Yesu Pawulo nyine yanditse avuga ati turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Hagati y'abariko barahona duhagarare mwenuko nk'intumwa koko za Kristo. Imana nidufashe, umwama duhangaze. Muri mwebwe harimwe abantu, uwo yari yarengeje ati no mu banyabyaha ntibiboneka. Ariko cyane nababwiye ko muyibara umuntu yitwa ko ari umuntu w'Imana, ariko agenda nk'umunyabyaha yiyorobeka. Umuntu nk'uwo mu muyibare, kandi bene abo barahonya inganda. Imana nidufashe, umwama duhangaze. Nibuka hari Kongo uwundi aradushingira intahe, umupasitori atubwira ati hari iwacu hariho umwigeme ahagaze neza. Atahagaze neza aronka umusore amucagura, yinjiza mu ishengero. Ngira ngo hariho abantu be nk'abo afite icagana. Harageze igihe acagura uwo mukobwa ahagaze neza. Rimvira ati uyu mukobwa ndabona ko ahagaze gose, kuko benshi araho baca batangura kubana nk'umugabo n'umugore batarashikirana, yatara abantu b'Imana. We rero arimvira ati uyu muntu sinzomushobora. Aca amubwira ati mukobwa, naho twacaguranye ga bambwiye abo mwogana, bambwiye ngo ntukomeye, ngo nturi umwigeme kandi nturi umuhungu, kandi naciye ndavyemera uko nyene ko ari uko nyene. Ati kiretse ubihinyuje. Ariko yari ahagaze neza. Uwo bihinyuza ute? Wari umutega ashize imbere yiwe. Ariko akabaza Imana, abazi Imana yabo barahagarara. Hama rero ati ubifashe uko bifata uko, mugabo simbanza no kubihinyuza, bigira amahoro. Wacagenda aramwandagaza, aravuga tujya munsi umukobwa naho yambara amajipo, sumwigeme kandi sumuhungu, bega kiroroshe. Ariko arahagarara acacagura uyundi, kandi mariage iraba. Wa wundi wa mwigeme araza ati turatubona ararengutse, aturengutse ko ku rusengero ngo narinje
ngo murazi ivyavuzwe batego turabizi rega natwe turabantu natwe turavyumva ati twaravyumvise turabizi ati ariko rero sinje kubasaba ikindi ngomba mfukame mu ndambike ku biganza gusa ku mutima batingira dusabye gito bamurambika ku biganza kuko bari bazi nkuko umenga nuko nyene ngira bagira bati kumburaje ngo tumusengere Imana imukize ariko sibyo vyari bimuzanye ati nigeragezwa ndimo ishuri ndimwo irazi ngene izobinkuramo hama kwiherezo baramusengera arigira heze iminsi bajabona arashogomanganye umusore baraje bati nibiki ati tuje ngo muturaganisha abapastor ati tugiriye ikibazo ngira ngo uyu muhungu ntavyazi bahamagara nyamuhungu bati ngwa hano banduze hano bamushira mu cuma bati wa muhungu urazi ivy'uyu mukobwa atego ndabizi waravyumvise ati naravyumvise mugabo Imana yo mwijuru inyemeza uyu nyene hari ikindi basubizayo kwiherezo barabarambika ko nibiganza mariage yabiraba bose bagenda inyuma yiyo muhungu ari hano yabonye aragowe mbega aragowe iriya ikwemeje fata nkankama kwiherezo rero haragera igihe mu mariage yabaye bazinduka kugenesha namahoro babaza wa musore ati namahoro bati Yosefu ku Gasaka bataramuhishiriye agomba kuzomuheba ariko atamwararaje ariko haheze ikindi gihe bajabona atanguye kuvyibuha ari ibungenze kandi iyo mbanyi yari ikwiye kugenda akayerekana ko yibungenze ikinyoma kigakubitirwa habona ivyo yihida cugwa nkunzi ibigaragaza ntibizobura ariko tumenye ko hari Imana izi vyose hama kandi ibiremera birabaho na Yesu yavuze ati mwisi muri namarushwa ariko muhumure naranesheje ko yanesheje tumwiyumvire ko tuzogenda tunesha natwe hama ivyo ari byo byose birashobora kurenguka mugabo hari uti irgiriho ndayitunganire kandi umunsi urizina tuzovanwa muri ibi bikomeye n'imbere yuko Yesu azakujana ishengero turagenda tuva muri ibi twinjira handi ibi tukabitsinda ninga kujya kw'abanyeshuri uva mu mwishuri kanaka ukungururiza handi tugenda twunguruza haraho ducishwa mu ishuri y'Imana mugabo rero twiyubare ndi tuhakorera ibibi canke ngo twiyandurizeho duhagarare neza twahamagawe kwezwa kandi ngo niko turi twahamagawe kugiranira umumwe n'umwana w'Imana twifatanye nawe akaramata hama vya bindi twabona hanze nk'uko isi iri kwiraboneka twe twigumbirira uwo mwana niko na Zaburi ivuga ngo mugumbire uwo mwana ntarake hama rero tugenda n'ivyizigiro nk'uko yatsinze natwe tuzogenda dutsinda bikomeye tumenye naho koba kana umenye iki ni icyaha uciyubareko kuko igiriho iragomba ko twoyihagararira kandi tugahinduka intumwa mu gishingo ciwe ca Kristo umwami nadufashe Imana itugire neza umuntu umwe umukozi w'Imana umuntu umwe yaratumwe hari Bujumbura ngo ararungikwa ngo agende ngo ikongo kuvuga ubutumwa ndagutumye genda amara genda ariko ataragenda ngo ararondera amahera araguranya amahera ati bw'ubwo rugendo kandi arayaronka ati rero reka ndayanyegeze hirya no hino kugira ngo ninafata abandi bohava bansaka bakantwara amahera ayashira hirya no hino mugabo rero koko nkuko yicura biraba acitse nko ku mupaka akiri Burundi acahura n'ababandi ati nyarutsa isope wewe nyene amahera ufise ngaha yose zana ati hengaya ngo ntayandi ateka ogenda ariko hari ahandi yariyo ati basi nibatwara yo nyene kandi ngira yabahereje make ugereranije no yarafite hageze imbere aho yogiye ngo aje kure aja yumva wa undi yamutuma ngo hewe ngugiye he ati ngiye hamwe abantu mamana
ngo no gutuma kubabesha wo babwira iki? Aho ni wabeshe wavuze ngo nta yandi mahera ugira, aho nayo visi umenga ni Imana yo bitudendereza. Bega Imana iratudendereza, haraho igomba ko tuyumvira gusa ibigomba gukora ivyiza. Hanyuma rero haragera igihe ugenda ni ugende ntituri kumwe wogenda. Yaciye agaruka ati none nkore gute? Yiruka inyuma y'ababandi. Murumvuga yemwe wanga kuyamira ikiri hafi yarenga umutumba ukabira nkayo, niko mugani baca. Yiruka inyuma y'ababandi ngo hagarara, nabo ngo barahagarara. Bati ni wa wundi ngira ronse abapolisi badufata, barakenguza bararaba bona ari wenyene. Ati barinda baramwegera ati nibiki? Ngo murazi ko duhanire guhurira ngaha mukanya bakamahera nkabaha, mukambaza ko harayandi fita nkabahakanira ko atayandi fita. Ati hajya nababesha, nanje Imana niyo yari ntumye kuvuga ubutumwa. None imbajije ngo none no gutuma kubabesha wo babwira iki? Ngo none mu nkundire kugira ngo inkundire tujane nayo muyakire naya. Bati none batahubwo reka tuguhe na yayandi, tugusubize na yayandi. Murumva ngene Imana itabara, harahibura aho yokorera gusa, ariko iharonse irakora. Ati none dukora iki? Fukama abasengeri, harabarafukama byabibandi, harabasengera kwiherezo. Ati ntimwe mugisubira gukora uko, mwizera Imana mukurikire Yesu. Barashima baragenda. Ati sawa, arafata gwa rugendera. Ati ngira ngo Imana irandekuye, ateka subira iburujumbura nagomba bonyene izigira izingu ariko ifisi ikambirije gushikako. Abo bantu barataba nawe nyina caratabako. Umwami adufashe rero tuyizere nk'Imana, ndushika ahantu ngo karaba Imana yambevye. Imana ndiheba abantu bayo, ariko harabiraba ukwihangana kwacu mu bigeragezo bitabura. Muri ubwo buryo umwami adufashe. Hariho uwo baciye babwira mu missionnaire twakorana Kiremba, hama yakunda yarafita project kanaka kurikirana, baramubwira tewe aba bandi bo hava bagufata iyo uvuye kuratira amahera muri banki uhora uyabika hirya no hino. Yaravuga n'ikirundi, oya no hava mbesha, no hava ndanga make vise menshi. Baradamwa baramureka. Ikindi gihe barabibona bamwugururiza ko mwijoro, twumva ko minduru wenyene mwijoro. Yatubwira mu nyuma ati nari naciye nibuka ingene muri Tanzania bakoma induru, ati ko bagira ngo twumva nk'akana kariko karagira. Hama rero arashika bati zana amahera. Amahera nayimana umva arayikuye ko atari gwiwe kandi yaravuye kuzana. Yavuga ati nayimana igiko ariko arafasha abantu batishoboye. Zana amahera nayimana. Mbega Imana irayareka, irayagwanira yonyene. Barinjiye no mu cumba ahantu hari akabati yarunzemo nyamahera, bagasohoka uko nyene. Aho burukiye mu idirisha hari akameza, agasakoshi yarimwo karimwo amahera, nta faranga na rimwe bacanye. Yavuze ngo sayi yanje nayimana. Ariko karagira ngo oya no hava mbeshe. None ubu yarabeshe? Ntiyabeshe. Yavuze ati amahera ariho mugabo nayimana, kandi iyo nyene iramenya ngene yagwanirira. Nuko rero umwami adufashe, twahamagariwe kwezwa ngo twezwe no kukiri gitoya. Murumva nk'uwo ngo wabeshe sinkwemera, ntitwojana ubesha. No gutuma kubabesha ubabwira ngo iki? Mbega ivyo birashika, biragorana. Ubuho nizi telefone zirabica bigacika. Umuntu aravuga ngo ngeze hanaka, twari mu gace ka Rumonge, uwundi baramutelefona atugeze he, yari umushoferi. Mwego ngo niko ndashika ngaha mu Kayanza. Rumonge na Kayanza birahuye.
Imana rero nidufashe, twahamagawe kwezwa, ukuri tugezemo tukugendere. Wabwiye uti iki ni icaha, genda nk'umuntu ahora ati ngomba kw'Imana iba mu ruhande rwanje, ngomba kuba intumwa mu gishingo ca Kristo. Hama ho herereye bigaragare uti nukuri tubana n'abantu b'Imana, kandi naho vyoba bigoye iramenya ngene iseruka kugira ngo igutabare. Umwami nadufashe, Imana niduhangaze. Ndibuka uwundi mwana muri abanyeshuri, umunyeshuri umwe yari mwibarabara, umwigeme kandi yari akiri muto, yari muto n'umukenyezi. Hamatse niko ndagenda mwibarabara, nja numva ikinya mbindukiye, ati nja mbona n'umuntu kera yansumiye umusore taranshakira, ati nja nongorera Yesu buke ne Yesu, uyu muntu akankoresha ivyaha sinzovyihana, niwe uzoca uvyihana. Ega n'amadebedebe yacu Imana irayumva. Ati kera mbikofe, yavuga ariko arashinga intaye ko yararokotse. Ati narinzi ko Pentecote batemera ko turwana, ati ariko igisigo gikubita ntaco. Ati satu naho nyira, ati ndamusubiza kera nkubita hasi, atamfatiye hasi ho ndatabaza mwibarabara, ntabara Yesu. Aravugira rwose uwo Yesu nyene, iryo zina niyo bikomeye burivuga, Yesu ntabara. Mbega aratabara. Iyo wa muhungu yaciye amuta arirukanga, ati nanjye ndivyukiranya ndamuja inyuma, turiruka, mufate. Yarayanyaze ngo ahindukira akabona kagakobwa kari inyuma yiwe, atingira nagasigo, acaja mu ishamba. Erega bogira ico batinya, kuko ntaba kure y'abantu biwe. Umwami adufashe, Imana iduhangaza, ariko twoye gusembera ikintu tubona ko yanka, kugira ngo ikibanza twamuhaye tumwubahirize, hama tubinyega umwami yiharije. Hama rero tuzogenda tubona izo azogenda dukorera umunsi ku munsi. Ntihagire ibibi bibone kwa muri twebwe, ariko tugende nk'inyega umwami yiharije. Nibitari ivyo umwami azogenda bidukorera. N'aya majambo Imana nidufashe. Yemwe Bakorinto, yemwe shengero, mwejejwe, mwahamagariwe kwezwa, kandi umuntu wese ku gatwe kiwe wongera usubire muri nankana, urabe ko wakijijwe, wejejwe muri biriya na biriya, uko ijambo ry'Imana ryagiye ritubwira. Twemere kururuka, tuzogenda tubona umwami agera dutabara mu bitari bikiri. Birengeye ivyo azotwishira no mu ijuru. Imana nibahezagire. Duce bugufi umuntu yishiye ku munzani, uharuti mbega harakagikacira mu bugingo bwanje, twaraba Satani turamuheba, naho tumuheba ntaheba, waguma arenguka umunsi ku munsi. Nama kandi nkunda kwibuka n'uwundi muhungu acagurana n'umukobwa ibujumbura, nyamuhungu acagenda mu Iburaya, umundi musore acararengwa ati wa muhungu urihenda, uyo muhungu yagiye Iburaya niyogaruka atwara wewe. Ati none muhebe ndagutware. Araboroshe guhendwa, aremera. Kwiherezo barafatana, Maria jigera n'uwo wa kabiri, wa muhungu yavuye Iburaya kandi atamenyeshejwe ko bahebanye. Hama rero acaretaba mu rubanza, arayihorera. Urubanza ruragera, hari ahantu batambira bagize soirée. Kwiherezo rero bariko baratama ngo abageni nibo batangura intambo, haragera hakaramukirwa ko abaherekeza bose batambisha uwo mugeni. Wa muhungu yavuye Iburaya rero acarafatana, umwanya wiwe uragera, batangura gutambana na wa mukobwa. Baratamba ati mbega hajya wangize ibiki? Ubundi ate wangize iki ko twari twaraseteranye? Naho hari imiziki ntibariko barumva ivyo bariko baravugana. Wa mukobwa aterega n'ubu nari nkigukunda, raba ico ukora n'ubu. Nivyabaye ariko mparura nk'uko ari umugani ingene Satani atugira, no kukanyuma bakirondera bo yo kwigarurira. Wa muhungu yumve ko nuba kimukunda, acari yisohokana, arasohoka nk'ugiye hanze nyene. Wa mukobwa yumvise ko nawe biri muri we, acagenda nk'ugiye mu bwiherero. Nawe yabigeze, urazi ko yari hariya
n'ababa bamukurikira baramureka akijana, sivyo? Iyo aca atibukira hanze, atibukira muri tagisi, ushu intambira bandanya, baratamba ariko batangura kugira urukebwe. Batumugena ari hehe? Iryo si ibara. Bararondera hose, mu bwiherero hose barabura, no hanze bararondera. Umuzamu ati mbega murondera iki? Ati turiko turondera umugeni. Atavuye ngana tagisi. Mbega intamba yarabandanije, no kukanyuma uwo muhungu ati ko mbonye reka ndondere ndamwijanire, no kukanyuma aje yambitswe imwambaro n'uwa kabiri. Ega Satani niko agomba kutugira. Umwami turi n'umwambaro atwambika, mugabo ntatinya kwiyorobeka buke biragahera. Ntituyobewe nge nagwana. Umwami adufashe, Imana iduhezagire, duce bugufi dusenga Imana. Umuntu wese yongere yimvire mu mutima wiwe. Hama kandi wa muri yagira ngo twahamagaye kwezwa, niko bikwiye ko vyogenda tumeze twejejwe, atari kugira ngo nakarabizi ko ne Imana yonyene irabona ndaco ntakora, ndaco nemera gukora kibabaza. Hama muri ubwo buryo rero Imana niduhezagire, Imana ibahezagire. Ogejwe na Yesu uwatunga nijwe n'amaraso, haraho yaguhagije amaraso, mbega imyambaro ya wirera. Wumvise hari akantu nuwihute, kuko nawe ukaba kantacu, nawe ukaba gato, igitabishima gakureyo, kuko umwami yadukoranya ngo aduhane, ariko agomba ngo twongere twizuze nawe twemegwe imbere yiwe. Imana nidufashe, umwami abagire neza. Muyomboke. Hama n'abafite ibindi bibazo byo haba bibakwegera ibindi, hari amaganya, hari ibindi ingorane, ingwara n'ibindi, n'abakenera muhemu yera baraja gusengerwa. Ariko muri uno mwanya turahaye kaze abagira bati ntunganye, kuko yavuze ngo aho bari bakoraniye wa muririmbyi niko yarimye ngo nta ndobeke yari muri bo, ngo tuve muri ivyo vyagoyigoyi ducike inyego umwami yiharije. Aho dukoraniye byumvikane ko duhakoraniye abantu b'Imana. Imana ibafashe. Amaraso ya Yesu yoge jatyo abantu imitima yabo, nidukeregwe ariko munyaruke, mwisuke mu maraso yiwe. Wogejwe na Yesu watunganijwe na maraso, haraho yaguhagije amaraso, mbega imyambaro ya wirera. Mushike mufukama mugororotse kugira ngo baronke ingene bashikire uwari we wese. Nibazohagarara imbere yiwe, bazohinduka ubwoba gusa, wiyamurire impuzu zanduye, ubone kwambariye ubukwe. Wogejwe na Yesu watunganijwe na maraso, haraho yaguhagije amaraso, mbega imyambaro ya wirera.
umukiza niyazagaruka ubwiza no kuba waguse abataribwe zwe bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso haraho yaguhagije amaraso mbega imyambaro ya rwirera. Sabe uyu mwungere asenga Imana. Turagushimiye cyane mwami wacu Yesu Kristo, nushimirwe ubuntu ugira, nushimirwe kugira neza kwawe. Turagushimiye ano masaha tumaze imbere yawe, turagushimiye amajambo y'ubugingo turiko turumva. Nuyashimirwe mwami kuko integuro yawe ni nziza. Ngo waduhamagariye kwezwa suguhumana, waduhamagariye gukira sugupfa. Nushimwe kutubabara benuko, nushimwe ko wama watwiyumviriye ko ngudukize. Muri uno mwanya turiko turasaba gukira, kazukiza imitima y'aba bantu, kazu yivure mwana w'Imana, kazu basomoje amaraso yawe y'igiciro. Amena. Barunamye imbere yawe mwami, ubagirire neza muri ano masaha. Ico umuntu ariko arifuza gihabwe, ico umuntu ariko arakurondera kagihabwe, kivuye mwijuru ku Mana. Mwami ubagirire neza, mwami ubagirire ubuntu bwose. Uko umuntu yaje ntaba ariko azotaha, ariko azagende yabonye ubwiza bw'Imana. Umukozi wawe ngo ndiyubara yuko yanzoka kumwe yahenda Eva, ngo namwe yoba yarabahenze. Mwami iyo nzoka nubira cakora. Amen. Turasavye uvura aba bantu ibikomere vyose iyo nzoka yoba yarabakomerekeje. Aho umuntu wese yakomeretse umuvura umusomore. Mwami umuntu agenda abonye ukugira neza kwawe, umuntu agenda abonye ubwiza bwawe. Urakoze kudahinduka. Uwanditse yavuze ngo uko Kristo yararejo n'uyu munsi niko ari, ngo niko azokwama ibihe byose. Uri uwo kudukiza, uri uwo kudutabara, uri uwo kutubohora, uri uwo kutugirira neza ngo uduhuze n'Imana. Urakoze kuvyumvise mwami. Aba bantu bose turabasenge, amaraso wavuye asubire kubeza. Abuhagire rwose ikintu citwa icaha cose, abuhagira beze gushikaho umuntu yokumva ryajwi twumva mu mutima ritakimurega ikibi. Amen. Kuko amaraso arikuyeho. Urakoze kubagiriye neza mwami, natwe tubasengeye gutyo twizeye kuvyumvise kandi kubikora mu izina ryawe gera Yesu Kristo. Amen. Abatarafashwa n'umumariko kuko babafashe, ariko reka dusengere abagwaye bavise imitwaro nabo babakiri hariya mu ishengero. Agira ati ndagwaje ndafise umutwaro, muhagarare babasengere hamwe n'abaca bagomba mpwemu yera. Sengera ubwa mbere abagwaye abafise imitwaro, ngo aho muzokoranira nzohabasanga ndahabahezagirire. Imana kwiri hano, ntugendana amaganya, wari ufise uburemerezi, wizere ko Imana iri hano kandi kwishobora kugutabara. Imana Mana turagushimiye cyane, Mana turakunamiye tuguciriye bugufiya. Turagushimiye nyakubahwa ngene wadukoranije kugira ngo ducurire amajambo utubarire ivyo tugombako.
izina ryawe Mana nirihabwe icubahiro mu ijuru no mu isi. None rero Yesu turamaze kumva amajambo yawe, mu izina rya Yesu cyo tugomba ko ugomba ngo twezwe nk'uko nawe uri wera. Nuhabwe icubahiro uragororotse muri vyose mwami. None mwami turasengeye n'aba nabo bamaze kwezwa, ariko mwami Yesu bagenda n'ibisata bitari bimwe. Mu izina rya Yesu Kristo turabarengukanye imbere yawe, turabarengukanye imbere yawe Mana. Abafise imitwaro, abagwaye ingwara zitari zimwe, mu izina ryawe Yesu mwana w'Imana turabarengukanye imbere yawe uyu mwanya Mana. Haleluya. Ukuboko kwawe ko gukiza gushikira umuntu wari we wese Mana. Ukuboko kwawe si kugufiya ngo kunanirwe gushikira umuntu uwari we wese. Urakoze Mana, nuhabwe icubahiro. Turasengeye abarwaye mu izina rya Yesu Kristo. Turabona ingene Yesu cagiye wari ngaha mu isi wagenda urakiza abarwaye. Turabona na wa muntu yari amaze imyaka 38. Mwami Yesu yaragwariye hariya ku kidengeri ahagorewe, waramusanze uramuyagisha, uramurati mbega uragomba gukira. Mwami nuhabwe icubahiro. Nawe aravuga ngo uyamaza zikurutse sindonkunyinikira, ariko Yesu amuha ijambo ryiza ngo ikorere ikirago cawe utahe. Haleluya. Zina ryawe Yesu nirihabwe icubahiro. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ikiza. Twarakubonye ukora ibitangaza, twarakubonye mwami Yesu. Haleluya. Amena. Umugurura ibimuga. Zina ryawe Yesu nirihabwe icubahiro. N'abapfuye urabazura, na Lazaro wamuzuye amaze iminsi mumva, uramuzura wamuzima. Mana uri Imana, uri Imana twarakubonye, uri Imana ikora ibitangaza, uri Imana ivuze byose birakumvira. N'ikiyaga warakibarenga uhora. Amen. Kiratekereza kuko kitazokumvira uvuze ngo hora cereza. Uri Imana twarakubonye, uri Imana twarakubonye. None muri uyu mwanya Mana hari abantu benshi bagenda barasuhuza umutima. Uyu mwanya Mana turabasengeye mu izina rya Yesu bakoreko, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Zina rikiza. Haleluya. Izina rifise ububasha bwose Mana yera. Abarwayi ibisata bitari bimwe, abagwaye ingwara zitari zimwe, abagendana imitwaro atari imwe, mu izina ryawe Yesu Kristo turabasenge mu mwanya wo gutabarwa, umwanya wo gutabagwa, umwanya wo kubona Imana. Haleluya. Ubagirira imbabazi. Turasenze turahamagaye ijuru, turaze kuri hano mwami. Aba bose mwami bagende barosa amahoro muri wewe Yesu, kuko niwe mahoro yacu yava kagera, yo muri ubugingo be no mu buzoza. Ubaheza gira ubatabare mu izina ryawe Yesu turabasengeye, kandi turaze kuri Imana yumva, kandi wavuze ngo musenze muce mwizera ko mubihawe. Turizeye mwami kubagirira imbabazi, turizeye kubakijije, turizeye mwami Yesu. Amena. Kubagiriye neza. Umuntu wese ava hano ashima Imana. Urakoze ko utabaye kandi ukoze ibyo ugomba. Turakwizeye nk'umwami n'umukiza, urabakijije natwe turavyizeye. Ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wacu tubisavye. Amen. Abifuza mpwemu yera, ariko turacabaza abatarafashwa baje kwihana gutunganya, mumanike ukuboko abakozi b'Imana bababone. Hanyuma rero reka dusabe umwungere wo mu Kirundo asengera abifuza mpwemu yera. Mugabo umanike ukuboko wowe utarafashwa. Mana turagushimiye, turanezerewe ko turi imbere y'inyonga zawe. Turagushimira ingene uri Imana ivuga kandi igashitsa. Kuva kera wagiye uvuga, uciye mu kanwa k'abasavyi bawe Mana wagiye uvugisha yuko uzosuka mpwemu yera mu gihe nk'iki, igihe kigoramye, igihe kibi. Pawulo yaravuze ko mu gihe cy'iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazohinduka, agakiza kabavemwo, abantu bagwe mu mutima, banegura ivy'Imana, ntibubaha abavyeyi, bagira ishusho yo kubaha Imana mugabo bakana ubushobozi bwayo. Nico gituma cy'usezerana mpwemu
kugira ngo azazigame abantu bawe mu gihe nk'iki, bantu mwakundanye wacunguje amaraso kugira ngo mwami ntibaze bagirire ngo bapfe nabi, kandi watumye umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo avire amaraso abacungura bakureke ibyo bagabitanije byose. None rero abantu bari imbere yawe baragomba mpwemu yera, kuko waramusezeranye n'ububasha wasezeraniye umwana w'umuntu buzotuma kugamburukira, buzotuma anesha iyi si, bizotuma anesha umubiri, akanesha inyosha mbi Mana, kuko twumvise ko zigwiriye, ziko ziragwisha abantu benshi, zibasubiza mu buja bw'umwansi. None turabasabiye mpwemu kugira ngo Mana bigishe, abamenyeshe ukuri kose, abatahuza ivyo ugomba, kandi abazigame muri iyi minsi. Hariho benshi bihebuye, mpwemu yera turasavye ngo abe mu mitima y'abantu bawe kugira ngo abaremeshe. Abacitse intege muri iyi minsi turabasabiye mpwemu yera kugira ngo abasubizemo intege. Eliya ngo aradende bukigwa, yaramaze gukoreshwa ibikomeye. Amina. Arakora ibintu bihambaye, arongowe na mpwemu yera, aravuga ubutumwa, abantu barabwakira kuko yakoze ibintu bikomeye, agahinyuza karaboneka, maze gusenga muri ruramanuka, tongora ikimazi, tongora amazi, tongora amabuye, abantu baramenya ko hari Imana. Ariko mu nyuma acika intege, aradende bukigwa, wagenze urugendo rw'umunsi umwe mu bugaragwa, ngo aracika intege, yisabira gupfa. Umusangaho muha umutsima n'amazi. Niko bimeze muri iyi minsi, bantu benshi baradende bukiwe. Hari abo mwagendanye imyaka myinshi, wakoresheje ibikomeye, ariko baradende bukigwa kubw'intambara z'uru rugendo, kubw'iyi minsi ya nyuma tugezemwo. None turasavye muri aya masaha ngo wongere usuke mpwemu wawe mw'ishengero. Turasavye ngo usuke mpwemu wawe kugira ngo abantu Mana ntibasubire inyuma, kandi tugeze ku kirengazuba, igihe giheze sico gisigaye, agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. None Mana abantu bawe barakenye inkomezi, barakenye kuremeshwa, baragomba gushigikirwa, barakeneye ibigwanishwa. None nubasuke ku bushobozi, abayobotse bakaza kuri uyu musozi baje kugira ngo bavome. Turasavye ngo usuke mpwemu yera amanuke, mitima y'abantu yawe yuzure ububasha, ntibagende bonyene, ntibagende mu bwenge bwonyene, ariko mpwemu yera ababera umurongozi, abazigame, yamabagira inama, yamabeza kugira ngo bakomeze gukora ivyo ugomba. Inzamba niyavuga bazoyumve, kuko afise mpwemu yera nibo bazokumva inzamba, nibo mpwemu azoterura bakaja gusanganira umwami mu kirere. Urakoze kuri Imana, waravuze kuzosuka, none nusuke kugira ngo bimenyekane, abantu bitirirwa izina ryawe, muntu wese agira ikimunekesha ko mpwemu yera. Urakoze kuri Imana, urakoze kuri vyose, kandi dusabye twizeye kuvyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bani bahezagire cyane.